Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu makungu ya kure abari hirya no hino ku mugabane w'Abanyamerika, mudukurikira muherereye muri Canada, South Africa, muri Afrika, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, tukaje i Burayi, muri Allemagne, France, Belgique, Australia, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, hari umwe mu bahora bavuga ko ivyo dushikiriza ari ububeshi, ariko yatanze intahe agishika mu Burundi, yasanze ibintu ari agahomerabunwa, yasanze ari akamaramaza ibiba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nduguruye Twamugina, nyakubahwa umumenyeshamakuru arongoye Bujumbura TV, ndakuramukije. Amahoro ava ku Mana iduha impemu duhema tutariha, kuko aha mu Burundi turi hariho abantu cane cane indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi, iyo baba bazi impemu duhema aho ziva bogiye kuhugara kugira basigare bahema bonyene. Jewe nagira ngire ico mvuga ku bintu mwandika n'ivyo mupiburiya kuri runo rubuga rwanyu. Ivyo wandika, ivyo mupiburiya biragera kure kandi amakuru mutanga ni ayo kuri, afasha benshi. Jewe nta gihe kinini maze nshitse ngaha mu Burundi, nkiri inyuma y'igihugu hari bimwe mwavuga mwandika mupiburiya ukamengo sivyo, ariko uko iminsi ihaca ngenda mbona kimwe ku kindi. Ndugaye Twamugina, ica mbere abasoda barafashwe nabi cane gose. Umuntu atabizi yo kwibaza ko uba uriko urabesha, ariko jewe uno munsi navyiboneye n'amaso yanje. Uno munsi umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye yari yaje mu bikorwa rusangi muri komine Gisuru. Mu basoda baje bamuherekeje, uravye impuzu bambaye ukuntu zimeze zatabutse birateye isoni gose, ibirato bambaye ukuntu vyahengamye, n'agahoberabunwa, umukaraba n'isura hamwe n'umubiri bafise, urabona neza ko abo basoda badafashwe neza. Murakunze kuvuga ko hari nk'abasoda baheraniwe amafaranga yabo bakoreye muri Somalia no muri Congo. Ivyo bintu ukuri kuzuye. Ndugaye Twamugina. Ica kabiri, imbonerakure zari zirakomeye kurusha abapolisi. Nduguruye Twamugina, wama uvuga ko mu gihugu hariko akandi karwi k'imbonerakure gafise umwambaro wa gisirikari kandi kagendana amamotorora, kitwara nk'inzego z'igihugu. Nk'umuntu ari inyuma y'igihugu avyumvise
avuga ko uriko urabesha ariko ivyo wandika vyose ni ukuri. Ako karwi kariho kandi gakora ku mugaragaro, jewe ntako nari bwabone, ariko uno munsi abo bantu nababonye n'amaso yanje bambaye iyo myambaro bafise n'amamotorora. Vyari bitangaje aho usanga akazi kari gukorwa n'igipolisi aribo bariko baragakora, aho usanga umupolisi ariko araterura itafari mugabo imbonerakure ihagaze. Ugerageje kuraba imyitwarire yabo wokwibaza ko igihugu kiri mu ntambara. Burya tuzohava dusanga amahera yahomvye ingabo z'igihugu yagahemvye ingabo z'igihugu ahembwa ako karwi k'imbonerakure, kuko wihweje umunezero usanga bafise n'ukuntu usanga bambaye, ugaca uraba ukuntu ingabo z'igihugu ukuntu zimeze, biratangaje ndetse biteye agahinda. Ndugaye Twamugina. Ikigira gatatu, abanyagihugu barahatirwa kuja mu manama y'abategetsi. Nduguruye Twamugina, wama wandika ko abanyagihugu akenshi bahatirwa kuja mu manama y'abategetsi, kandi ugasanga naho bagenda ubihweje kw'isura bari muri izo nama usanga batabinezererewe. Vy'ukuri abantu benshi barahatirwa kuja mu manama y'abategetsi ku nguvu, nk'uko umunsi wihweje abari baje muri ivyo bikorwa rusangi vyaboneka ko naho baje bahaswe. Akanya kose hariho abantu baguma batubwira ngo nidutambe, ngo tumwenyure, dufate amafoto. N'ibintu bitangaje. Jewe uko ndabizi, umuntu ariko akora ikintu yishimiye ntumutegeka uko yerekana umunezero wiwe, we nyene abikora atagahato. Ibaze aho umuntu avuga ijambo agaca asaba ngo nimunkomere amashi. Vy'ukuri mu mico y'ikirundi uko ndabizi, iyo uriko uravuga ijambo rigahera rigashimisha abantu baguma bagukomera amashi, si wewe ubisaba ngo nkomera amashi, ahubwo haragera n'igihe wewe ubasaba guhagarika gukoma amashi kugira ubandanye ijambo. Rero mu gihe abategetsi bavuze ijambo bagaca basaba ko abanyagihugu tubakomera amashi, abanyagihugu turayakoma, ariko ntituba tuyakomye kubera twishimye ivyo avuze. Ngo mugabo hari igihe tuyakoma kukwikurakoyo no kugira ducungure agatwe kacu. Ndugaye Twamugina. Mugabo ibi vy'amanama agenda araba ngaha mu gihugu c'Uburundi, haravugwa abanyagihugu bo mu Rugombo nabo bariko barahatirwa kuja mu bikorwa rusange mu ndwi kabiri mu ndwi. Ivyo vyose ni ivy'abanyagihugu bariko baridogera, bidoga ko bidakwiye na gatoya. Ica kane, umukuru w'igihugu si papa. Nduguruye Twamugina. Abategetsi bose bo muri CNDD FDD umengo hari uburozi bariye, aho mu mvugo bose bakoresha ijambo ngo umuvyeyi nyenecubahiro yavuze ko. Jewe ku bwanje ndabona ko bariko bararoga abana bato.
umukuru w'igihugu si umuvyeyi w'igihugu, si umuvyeyi w'abanyagihugu, n'indongozi. Kumwita nyakubahwa birumvikana, ariko kumwita umuvyeyi uba wihenze. Nk'akarorero, hariho umuvyeyi abonye umunyu waheze mu nzu, abwira abana biwe ngo umunyu waheze, mutawuguze ntimurya. Ahubwo kubera aba ari umuvyeyi niwe ateka imitwe y'ukuntu abana babaho. Rero jewe nihweje uyu muntu bita umuvyeyi w'abarundi, yoca aba ari umuvyeyi gito, kuko iyo aba ari umuvyeyi koko ntabwo yari gutuma umushikiranganji wa mbere kubwira abana abereye umuvyeyi ko ari ugutanga intererano zo kubaka ibitaro. Akiyibagiza ingorane turimwo zo kubura igitoro co kwiyunguruza, akiyibagiza ko ibiciro vy'ibifungurwa vyaduze, ndetse n'urwaruka rwibereye mu bushomeri rutabona ejo harwo. Kubaka ibitaro ni igikorwa c'iterambere kandi ciza, ariko niba koko ari umuvyeyi nk'uko aba bayoboke biwe bamwita, niyikubita agashi atuzanire igitoro, abakozi ba leta bahembwe, yongere umushahara w'abakozi ba leta, kuko ubuzima buguma buzimba ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ibi vyose biriko biraba, nta muvyeyi yokwigira uko nyine nk'uko Ndayishimiye we abikora, akabaye ahemba abo bakozi, umunyagihugu yorohewe gusuma, hanyuma za ntererano ziboneke, n'amakori azogwira, vya bitaro bizokubakwa atangorane. Ariko nibaguma ku murindi wo gusaba abanyagihugu intererano z'agasakisaki, bamenye ko baba bariko barafukama mu nda abanyagihugu. Ndugaye Twamugina. Ica gatanu, inzoga za Burarudi zirakenye. Nduguruye Twamugina. Wahoze wandika ukuntu inzoga za Burarudi zishorwa muri Kongo, hanyuma abarundi bakabura izo banywa, wamenga ni ukubesha. Ariko iryo bura ry'inzoga hari ikibazo zakweze aha mu gihugu. Burya inyuma y'uko inzoga zagiye zirashorwa muri Kongo, hanyuma mu Burundi zikabura, mwarabonye ko hagiye haduka ama industry mu Burundi ahingura inzoga zitandukanye, kandi yahabwa uruhusha na leta. Ubu rero burya hasa n'ahadutse uruhagarara, aho abo batanze izo mpusha basigaye babona ko ayo mahinguriro akora inzoga ngo zica abanyagihugu. Ibintu biri hano n'akamaramaza. Burarudi irakora inzoga nziza zikajanwa muri Kongo, hano leta igaca iha impusha abantu bakora inzoga zica abarundi. Abazikora benshi baba begereye abatwara igihugu. Mwarumvise ko nk'uwukora ya nzoga ikora ibara bita Saporo, ubu agiye kuba bamwana w'umukuru w'igihugu. Nibwo buhinga buhari. Ushaka gukora
ibitarekuriwe wiyegereza abahambaye. Iryo si ibara. Ibyiza tubigenera abanyamahanga, uburozi tukabugenera abarundi. Ndugaye Twamugina. Ni ukuvuga rero iyi ni intahe twashikirijwe n'umwe mu bavuye hanze y'igihugu bahora bari inyuma y'igihugu, ariko ubutumwa bw'uyu muntu bwanditswe ku igenekerezo rya 16 Rusama niho yabuduhaye 2026, ntibwaheze bwaracitse mu mpera. Kumbure hariho ibindi yagomba kuvuga, twabutanze mu majambo yiwe, tubibasomeye uko yabitwandikiye, nk'uko benshi bagenda baduha inkuru tukabandanya tuzishikiriza mwebwe basomyi mudukurikirana. Ariko ibara ryaraguye, ni ibara ku mutemere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubutegetsi burabandanya gukora amabi atandukanye, kwica abanyagihugu ataco binona. Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye. Imana ibandanye kubazigama, irinde abarundi n'abarundikazi. Mugiraho muba mwubahwe, naho ubutaha.